Harawa mubitse wewe. Ego uranyica. Minzira ngende kuri abasheri wanje. Sorry kwanza. Wo urajejwe gusamba urukundo rw'abantu bikundanira. Ya nure numfate nk'umuntu. Shikezi. Asa agumviza ndagwega sopo yanyu. Uyu mwanya ni isa. Ufute mu mutwe izina nana. Asawa undi wawe injira mu nzu. Injira mu nzu rero si wiwe. Mwinjirane rero. Acha ko present ikintu cyose ibyo mwaguze tubira. Yambwiye ko yatangiye kugura intebe ibintu byose yaguze. Naza twinjira mu nzu. Asawa utabaye ibyo uyu munsi njye urabona uwona. STV every story matters. Yes, STV fans, muraho bien. Today dusangire. Tugomba tujye bavyita gute? Injugu. Nibiki kundaba? We, kundaba. Kundaba. Apo askiki. So meze bien rero, give me the pressure. Ndabyuze ni wonderful. Tugoro twabana. Bo, ahari umuntu ndiko ndaraba hajya kwaza kwinjira. Ni mukobwa numero 3. Umusheri wa Kipaji numero 3. Rero Kipaji aragisibije. Nimba biza abademu 47. Ndavuze bangahe? Ubu tugeze kuri umudema agira gatatu. Yantelefone jo mwijoro ambwira yuko ngo ibintu ngo hari ibintu namukoreye Kipaji ngo bitamuryoheye iki. Abatsi nta nakimwe namukoreye ahubwo ndiko ndamufasha birangira asaze ngo n'umunsi ngo araza ngo tubisubiremo ngo ndamusaye kwa Kipaji. Ngo ngaha rera umva we arazi neza ngako ari kwa Kipaji. Rero niho ndindiri twe turajya injugu twirira nasho. Baba nkubitiri wanje rero nibyo natse. Ukanya arambye bagomba shike ngo ari ku moto. Tuga yuko mukanya umwana yarinjira umva jaza niteguwe murabije nta rero. Cameraman kabona yinjiye gusucyo umwerekana hariya ku portail babanze bamubona. Cameraman ngujya raje. Ari busha. Ne gutambuka n'amafyeri. Je kuri aho umusheri. Shambuka n'amafyeri ni sawa. Mwana wowe ibintu bitangura kumeneka. Urakoze. Twicara hano cyangwa uje gushwa. Icara. Inde. Sheri wanje. Abahe. Nakubariye ndondera sheri wanje kandi urabizi. Ureo nini? Ni je sheri wawe. Wowe? Numu cameraman. Wowe? Abasi amagara Kipaji. Kipaji. Namamagara hewe. Mu telefone? Na abasi minzira basi njye kumwirabira. Kumuraba. Kumuraba he? Harawa mubitse wewe. Ego uranyica. Minzira ngende kuri abasheri wanje. Sheri wawe abaha uri siri kwa ngaha. None urambuza kwinjira mu z'umugabo wanje. Uri siri kwa z'umugabo wawe? Wewe ivyemeza neza. Ndavyemeza neza. Nakwibire basibangarina. Ahasi hawe. Nta mwanya mfise wo guta ndabizi kwanza n'ibikoresho bimwe na bimwe yaratangiye kubigura. Byo kugirira. Cyo kugirira. Ibikoresho imashini. Birakuraba. Nkayo kumpora ubusa. Urazi kuri wanje ho. Urantwenze. Ariko ma. Banze bintu kwanza dusangire. Cyangwa mwebwe n'umuje wawe ntumujinjo muraba bose. Ndakubaze. Umuntu aguhaye indaro. Utangira kwita wawe. Je ndahawe ndaha. Nka wowe ubona ahantu hamutiko amahera yo kutawayakora. Cyo ndabakundira abakobwa. Barababeje bakabayungura nk'ubwo mumbwira. Basi reka kumera amatwi muzanje kure musheri wanje ari ibindi. Ntaba ngaha. Ugiye. Buta uko winjira neza uzi ko ari iwawe cyangwa atari iwawe. None urambuza
kwinjira mu nzu ndabikubujije wowe nyene nibiki wewe none aha siku uyo mugabo wawe ntaba ngaha aba mu kinyangonge hari sheri wanje nyene aba mu kinyangonge nibiki ubwo mu nkuru ubuza jewe nibiki we numenere mikro yanje ndagusubiriyemo sheri wawe ntaba ngaha uravyumvaho genda uronderane nawe hari ntabyo numva sasa rero basi ndakwibira ibanga ndagucira gace manze ndakurabira ariko kandi unyumvirize neza kandi rero ntaco Kipaji ya mukobwa yitwa wa mbere twa Martine bakundanye uwa kabiri yitwa Ange nimba ari Ange Joy ubaye wa gatatu kwanza wewe witwa abo bose uri kuvugana wewe witwa nde kwanza nzi ko sheri wiwe ari nje Nana hari ibindi Nana hari ibindi wewe uri nimero 3 hariho na 4 na 5 na 6 ndibaza nenda kwaza ikibazo warize amashuri yo guteranya abantu yego wowe urajejwe gusamba urukundo rw'abantu bikundaniye umwe ngo nsamba urwawe nawe nikubizi wewe ndiko ndabubwiye rero ntaba ngaha aba mu kinyangonge hari aha maze kwaza inshuro nyinshi ntaba ngagute amaze kwaza inshuro zingaha ni maka ndanaze kubarira wemenya ko ngamaze kwaza inshuro nyinshi sibyo kandi hano niwe yarabimbariye neza nta na hamwe ntazi uravuze n'urupapuro ahubwo ko ari wiwe icyemeza nuko ari wahawe rero niba yagute kiza abantu numva yantije inzu ahubwo ni ngorane ntabanze no kurana abagiye guhinza abaribo nuri kurihendaho urabona nje kandi ukundi kwihenda bazire ikintu gihari ikintu gihari nuko wewe si wewe gihari nuko mbisa umviriza izi siku wawe gumino kwanza tekana gihari nuko mbisa nurondera ugwako ahasi wanyu n'umugabo wawe genda muronderanire hariya mu kinyangongo kandi uri urashiramo n'ingufu atani izo nufise we ndiko ndabwira ukuri uwo mukipaji wawe ntaba ngaha bari bamuhaye indaro y'imisi nimba ari 2 nimba ari 3 urumva ubu rero ejo baramusohoye reka nije ndabyira urabiki reka nije yambwiye ko ibikoresho yatangiye kubigura nkasanga bitarimo siko ibikoresho yambwiye ko yazanye intebe y'amatapi ibintu nk'ibyo nkasanga bitarimo nkasanga icyo ndabyemera ako mugihe nsanga birimo ibikoresho nyabagenda bivuga ahubwo ufise n'urufunguzo rw'icyumba ciwe nimba kiriyo urufunguzo rw'iwe niba rugenda kandi ibyo by'ifunguzo ibyo nta kintu byakureba hari ibikoresho byacu sha nta kintu kimwe kiriyo we nanje kandi ejo bari bamuhaye indaro y'imisi 2 byaraheze ejo yarasohotse yaratashe iwabo bo jesi yo nari narishinzwe ariko sinari bwimuke urumva bicaye ngombwa yuko maze kuza ega nawe yari yanyirukanye mu nzu yari azi niwe yaranyirukanye kweli afise umusheri yitwa Martine n'undi bari Joy uri kudedemba na yarambiye umutwe wanjye ushaka mvuge Nana wewe Nana jero kipali ago ahubwo na mariage muzoyigira kuba cyane ya sima kumenya iki kuko nta kuntu we nije cyo kwinjira mu nta kuntu no guhanura basi kugira ngo uzoguyo warahanuye hanurande wewe nyene witegereje unakunje nta bantu bisa kumanura nimbo bafise ari wagwanuye mukorana nawe nimba hariho yarakubeshe uje kumanura rero ibanga ujya afise abasheri benshi ndiko nabikubwira wa mukobwa we maze kumufatana bangahe 2 wowe bayi wa 3 nabindi nabyo kandi aca yigwaza umutima iyo nje kumuvumbura n'ababasi nabugize ukunda amaze kumusangana abakobwa 2 wa mbere n'uyo Martine nakumenyereye ndumuteranye bongo kuce ndiko nteranya mu nzira nziza nshaka wewe ntugwe habi nakubare ibyo byibona tunyine kumva ibi kwanza numvume ngo no kuhanarusha inzira yanjye bazi urikura nanyumva canke uri ndiko ndakumva sawa nawe Namba vuga ko washatse ko nakumva namba vuga ko ukunda ari biroti gisabo washatse ko nakumva ni gisabo sibyo sindanakuzi ndakumva uko ni gisabo rero mpinzira ninjirire kwande aha si wawe si wanje icemeza ko itegeko ryo kuhinjira ufise ni iryahe nuko ari kwa sheri wanje ryonyene nanditswe hehe kwanza aho twanditse ibyo birakuraba webye birakuraba yiki ako
twanditse twari tutanditse uri giki kiwewe jewe nta na kimwe dupfa sana tumufana ndahubiza uje urarwaye amatwi cyangwa winjiri wanje naje ntabitangira wawe kuva ryari nyine we ni wani kumusheri wawe kuva ryari urazi ryahamaze nimba yaraza kabiba woga juja ngango ufise umusheri ngo aba ngaha nika basi ndaguhanure nkamushikanje sivyo no urya muhungu umukobwa waratakaye inzira urya n'impuzu yambara arazitira je ndiko nabubwiza ukuri kandi sikumusevya ntago ndamwanga hey bogari kubadida ni show seri wanjarati niwe yambara kaberwa muri Bujumbura yose akutumgira garanti ntatira araberwa sana no ntikibaho yotera impuzu yaje arigurira nyene sije no kubyumva kandi afise n'amahera mbe uraje akazakoraho wewe rero mu kwa gatatu wewe ni undondeje abandi nabasanga bari kumwe usibye kumbwira no mu mutwe wanje honyene ushaka kunje seri wanje nyine atira impuzu ntibishoboka urumva ngira uri kuvuga si wenze nta kuntu basi ubitwara buhoro n'impanuro zanje ukaziya n'agaciro na gatoya ukajaho ukabanza ukabyinka kwereka ukuri kose bukebuke urya mukobwa urya muhungu afise abasheri benshi urantegera kandi nka wewe nk'ubu nka wewe ajeho hari kamera ntiyo navuga ko arahakuzi nukuri rero cyate kuvuga ko seri wanje yonyihakana sino kukwihakana bisanzwe jengo mani yinjije mu nzu kuyi mu byo wanje narindi mu nzu kwande ijoro ryiza sha mukobwa sezera wigiye ariye kwanze ntaba ngaha uravyumva ntuvyumva yawa ntaba ngana aba mu kinyandenge wawe no mubona gute sinzi yesu mu telefone nkuko mubona rero KIPAJI yamaze gushika dukora umuti baba guys vipi meze neza safi sana boss cyane naberewe bro merci sana karibu iwacu muri STV turakirana bien urahawe ikaze cyane nabona ko akaganira ariko nta kibazo nico bitwara ni sawa none baba demu wawe gute nturiyongera mbega hashara mali cyane kabisa kandi si byiza man muracakundanye nawe sinzi ibintu Igare sindaguhaye naragusangiye hari yuba naho ngo man niwe byo bintu nuzo bisubiye kuri vraiment kandi birenga anyu urabona ko narakuzibukiri shaka nta narakuzibukiriye vraiment narakubisije shaka ko ntazo bizohera urabanza uhebe bose ukunda umwe ibyo bintu byakunda baby man baby zingaye zose hamwe asha ku murongo sinzi ko no ziharura umuyoro nkasenka bose babesha kurya ngo iyi nzu ni gwanje amanizere ko sibyo mamagari bitiko turayaga bisanzwe bono uyu muntu uramuzi ariko andi jana muzanye sijana yaje kukurondera ngo banga sorry kwanza be mwinjire rero mu nzu si wanyu none rindira gato subiramo ibyo wari kuvuga andi none ibi ni bikini none hapi jengo banirire show gusa ntakiri ariko nta ni son face nyandi ibintu sana ko riko subiramo ibyo wari kuvuga reka twirire show subiramo ibyo wari abakobwa baba
ababeshe benshi hinge gato we nakubwiye abasheri bakundanye hinge tubibaze ufise abasheri bangahe sha brata Martinez umusheri wawe nk'ibyo bintu ushaka kuneza mu ngorane uri kuneza abantu wewe utitera wenyene reka kuneza abantu none ibintu biki barizishe ndetse n'iyandi je nama namubwiye iminsi yose ntarigera kinyishuta ishe ndetse na urabona ndabutse nawe ntaduteranye nyo umvise ngo vuga icyo tina amaso yiwanyu ushaka kwite gute nana ya nure nufate nk'umushikezi reka bakorere mbere tujye show ya nure nufate nk'umuhimbiri kandi nisigikambiri kandi nambara nikandambiri hariya muhira barindiriye wewe nyangu ndira twijaniye ntaduteranye shu niwe mukobwa wa mbere aririmbiye mbona abandi bose yarabihakana wa mutima uno musi kutaduga wa mutima ubu rero wakiza ndiwo kuzanye amakuru kumwera amakosa kumeranya n'umuntu uramukunda ariko uramukunda namukunda namukunda umuntu umubeshi nkuye ariko ko ari wewe mukobwa wa mbere mbonye arize akaririmbira abandi bose bangasi emera ko dukundanye imbere ya kamera akavyanga kuneza abantu ndakubaza urashobora kuba ukunze uyu kurusha bajya abantu aho ugomba wica umuntu kubariza hasi ivyo ntibirimo byo kwicana hanze wambarike jesi ndimwo iyo show ntabwo ndayirimo sinzi iyo mwakuranye sinzi ko byage ivyo biratu tubireke sivyo banza wambarike umviriza ivyo tubireke kwa hanze banza wambarike kuri amaramaza jewe yandi oya we niwe wimaramaje sije na kumaramaje banza ureke kwa sawa ni wawe injira mu nzu injira mu nzu rero si wiwe mwinjirane rero acha ko present ikintu cyose ivyo mwaguze tubira yambwiye ko yatangiye kugura intebe ibintu byose yaguze naze twinjire mu nzu sawa utabaye ibyo uyu munsi ngenda nurabona uwonye nshaka kumva nk'umuhimbiri jewe kandi ugereranya nk'umuntu isigikambiri uno musi ureme ko bisigikambiri uno musi ureme ko bisigikambiri zawe bakambwira ko impuzu byose ukira nkabihana oya wewe mwe murahanurwa basi gamwe ni muhanurwa kinjiye ngo du kamimba none washaka genda kurere gute show oya jesi mbangurukanye niwe wabyize oya reka ni wica umuntu reka ntabyo kwicana umviriza rero ntabyikomba aha ni wanje sivyo ntakomba nkeneye murakundanye sivyo nawe nyene oya jeje sinabi naje wiki upiriza nawe nyene bigenze gake none hinge dusohoke mugwanire hanze mugwanire wanje mwicane baze kumufata mpanze wambara ikirato kwanje gaturahuza twege nta bintu byo kugira ambara nta kuntu oya ino si wawe gumino kwanza mawiyegeje nawe wanje kuzana mani sije namuzanye niwe yanterefonye dukorwa twiwanje Mbiriza. ari kushikira we mbiriza yanterefonye jo mwijoro arambwira uku wewe ngo arantuka kwanza ngo ibyo ndiko ndakora ibiki je ndambwira jewe nta nakimwe ndiko ndakora ndiko ndabafasha bya muntu ariko ndabahanura muri mara bonye acha wambare gute ni wawe ni wawe nabatije ibi wambaye ni byiwawe ko bambare ko utiri mu nzu ni byiwawe upiri twanya kuvuga bemukanwa ku kanwa kiwa ni kuri oya reka bomba wicuze nasubire kunyita be nije ndamubuza ibyo mwabyitana n'icyo nabipanga nusubire kunyita be basubire kumfata nusubire nk'umuhimbiri kuko aho uri busubire kubinyita rero kumfata nk'umuhimbiri cyawe umugabo muzima ukuntu wankunda oya urazi rero mukobwa wowe ubahehe ku hanze dutahe ntuwicire umununga umviriza mani twigire twebwe mujehe Oya, reka basi tubyoroshe yambwiye ko ngaho ari wiwe oya ntibikunda tugende ma wawe kumubabaje yego uramubabaje arababaye rega numukubite kandi numukubite asanaze twinjire mu mwinjire ni wanyu yavuze gute yambwiye ko ari wiwe none mwaranditse hari aho mwanditse mwe muntu reka abahanura n'inkunga reka baze barabababaza kwanza mani twisohokere gato tuyagire hanze mbiza
kurankorera Sawa, reka- jewe nakoze iki ibintu byo kurankorera jewe namburwe umviriza byaheze ivy'ikomba basi taha iwanyu reka ndameye gasupa yanjye oya yivugira arayumva yivugira iyo gasupa arayumva oya sindamukubita oya abibonye ko ari ngaha ntakumva byaheze okay ari ngaha ntakumva okay tutahiwe iwanyu je ndansiri basi ni muri iwanje turi iwawe genda rero ndabyemera turi iwawe sishaka oya ntabyo gukwitira umuntu kandi ngaha singiye twitaye reka tugende hanze tubimaririre hanze sawa ndagenda mu mahoro zamfa izoke muhe gasopo yanyu ndamaga gasupa yanjye mfashe asa njye kura oya nta birimwe ivyo agurenze umuhimbiri Manike nk'umuntu yisigikambira jewe sanga naye nta niyo uronka ahora ino hewe niyisigikambira ugereranya nk'umuntu yambara ikandambiri jewe zote ugira wewe nyako njenda kuronda ahubwo mviza ndagoye gasopo yanyu uyu mwanya ni isa ufute mu mutwe izina nana aho nyo uyu mwanya ni isaha ufute mu mutwe izina nana aho wibuke ko mukuye dusabana ibigongo tumenye wibuke ko ntabyibikuye ariko niwe mukobwa wa mbere ndakubwiye ngo uyu mwanya ni isaha izina nana ufute mu mutwe ntuzosubire no gutinyuka kundondera naho nciye sawa dutahe ntuzongera kuhaca dutahe reka ndamwe oya dutahe tugende shayi imbwa ntizikurire ngaha na telefone sigaza telefone na base oya nujye munsi tuzosubira duhure ibiki tugende umviriza tugende kwanza uheza niba ryashanje none wewe nibiki uko murezo gani tugende kwanza taha muhira muzoronderanira hariya nyene muhora muronderanira je impanuro naguhaye wazumvise na wari wavyumvise ubwa mbere rero muze muhanurwa abakobwa nama nawe babwiye bayisha tuzosubira bayi ahirwa ntituzosubira muzohura Kipaji we nama nakubwiye ibintu byo kuzura besha abakobwa nibininde waje kunzanamo jewe nivyo byose niwe babikwegeye ibi nibyo wanzanyemo kandi foke mukora ibintu muzi iyo bizohera ntiyekuye jewe niko nikura ibyo nakora abandi kutabaririra kubera ko iyo muririye burya icyo umutima ukunze igitiga gisumba inyama icyo umutima ukunze igitiga gisumba inyama none ndamubuze kubera wewe kubera je ahubwo taha itahire sha mu muntu ntacyo amagomona asigaye hanze tuzosubira mutama wanje sivyo none pore sana ahubwo ariko niwe wavyiteye merci beaucoup STV bye bye STV, every story matters.